L'objectif global de National Prayer Breakfast consiste à offrir aux décideurs un espace de rencontre dans un cadre décontracté d'accès aux messages spirituels, de soutien mutuel et de renforcement d'amitié. kubera iki harota ivyizigiro noneho rero ku Burundi hoho turafise ivyizigiro bikomeye cyane kuko muravye ingene igihugu cari caratabaguritse abantu barabana yingwe uno munsi ukabona bose bari kumwe uca wumva yo ku Burundi bugana heza uragaheza gikwa uragaheza gikwa tuba muri wewe mana biramagije